Uwo munyagihugu yanyurujwe gushika n'ubu batazi irengero ryiwe yitwa Manima Innocent, akaba yari asanzwe arangurira akazi kiwe ko kuvunja amafaranga muri Uvira na Kamanyora. Nk'uko isoko ryacu ryavyiganiye RPA, ngo Manima Innocent ataje ku mugoroba yasanze ku mupaka abakozi b'iperereza bamusaba ivyangombwa, amaze kubibereka baci batangura kumusopa bamusangana amafaranga menshi y'igihugu ca Kongo, baca bamwagiriza ko akorana n'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Afatira mu gatumba ajabuze ku Rusizi abasanga amafaranga y'amakongomani asomageza yuko niyo bakorana n'abagwanya leta ya Kongo ngo bituma batunze amafaranga menshi y'amakongomani mugabo yaramuvunjayi yavunjira muri Kongo. Nk'uko isoko ryacu ryabandanije ribituyagira mu kwezi kurarumanya ataka yambuka Innocent, umuryango rero ukaba wararondeye mu busho butandukanye buri mu gisagara ca Bujumbura ariko barabura. Haba mu busho bwose bw'Ubujumbura twaramuhize turamubura, n'iperereza ntituramutora kandi ukwezi kuraheze. Dusaba yuko abamufashe cyane cyane mu iperereza yuko imba arico yagirizwa yashikirizwa ubutungane. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka utwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo ico ashikirije kuri ivyo vyagirizwa urwego arongoye.